Okay. Yes. Reka mwese muri rusange aho muherereye mugubwe neza, mugire amahoro, mugire amagara meza, mugire ubutungane. Uyu munsi uri hejuru, uyu munsi rero narinje kugira icyo nigishije ibijyanye n'igisata gishasha no kuvuka cyo guhanahana amafaranga biciye mu muyaga cyitwa kikashi. Kikashi rero ni kikashi ni igisata gishasha giheruka gushingwa na koperative canke urunani rwitwa Kibonobono, inyuma y'uko haje kuvukisha microfinance yiswe Agrinova. Iyo microfinance nayo ikaba ikora ibidasanzwe, ikora ivyananiye ni microfinance, naho imaze amezi 3 gusa ivutse, ariko ikaba imaze gushika mu vya vyicaro mbere vyaka byo kwicara muri Burundi Pay. Zigura ko ubwishi bw'abarimyi b'ibirati Kibonobono canke urunani Investor bizotuma bashika ku byo bashaka byose mu mwanya muto cyane. Rero no munsi y'ibyo microfinance binzanye wapi, ahubwo nzanwe no kubigisha ni gute umukiriya ashobora kuronka konti. Ndazakora iyindi video mpereye ku mukiriya, ndazakora iyindi video ukuntu aja nawe ashobora kuboneka icyo asabwa n'icyo gukora. Rero ku mukiriya niho tuza guhagarara cyane uyu munsi kugira ngo kwita konti ngendano canke ikigega ngendano cya kikashi, bacita ikigega canje. Ni ikigega canje kubera ko amafaranga nshobora kuyakorera ku buryo hose nshakiye, aho hose nshakiye. Okay, mu kugurura rero urafonda akanyenyeri, wewe nyene wowe kuranyumva ni ushobora kukwigirira umuntu ushaka isaha ushakiye. Uvuga kikashi ikora amasaha 28 ikora iminsi igihumbi, ikora iminsi 330. nta mwanya wo kuruhagarika, nta mwanya wo kuruhuka, uba uhari muri kikashi. Twagiye rero kugira ngo ugure konti yawe nuko uba ufise nimero ya limitere cyangwa kati zimwe ya limitere ikwanditseko, ukaba ufise nimero y'akarangamuntu. Nivyo gusa nta n'ibindi. Kugira ngo ugure kikashi rero urasonda akanyenyeri, nibaza ko muri murambona ko ndiko akanyenyeri 435 amakadirisha gacurungika bivanye na kati zimwe cyangwa canke aho yifize, naho bami gatoyi haba muri nini, umenye ko iyo telefone yawe ariyo kigega cawe kubijanye na kikashi niyo kigega cawe. Okay, hanyuma cyo nkuko kati zimigira kabiri ugacanse wanda. Okay, maze kwemeza rero ndarinda kanya gatoyi kugira ngo bibanze byukuru biranyiruka cyane, biranyiruka abagenzi. Okay, hanyuma ushishika mu ino hozeya kuri menu imeze uko. Iyi menu rero ucitamo ururimi ushaka. Rero nko mpitamo kuri rimwe mbokoresha igifaransa, ucamo kuri ikirundi ni kuri kabiri. Okay, kuri rimwe cyangwa igifaransa, hanyuma nkaca ngaha rero. Aha ko iyi menu igira kabiri naho urabona isitondeko. Ni urashobora kuba urafise konti muri Agrinova, muri ya microfinance bavuga yuko eruka kuvuka, urafise canke ntayo ufise. Rero je nk'ubu kubereye jewe ntayo mfise, cangira kuri kabiri kubera ntayo mfise, ariko n'abayifise muca mufenda kuri rimwe mugaca mwandikamo iyo nimero ya konti. Okay, ndaza kuyikora video ndavyerekana ikibazo kirakuba muri ko murankurikirana mwebwe nyene atandukanye ikintu cy'umutima wese kuri jewe gusa. Okay, hanyuma uhejeje gufyonda kuri kabiri utawemeza. Okay, uhejeje kwemeza bashaka gusaba ko ino menu igira gatatu naho. Ino menu igira gatatu bashaka gusaba gushyiramo amazina yawe yose, amazina y'abandi ndabashima. Ndaje imana zanjye hore nkajandungi ntagira umuntu n'umwe ashobora kuvuga ngo byanse ko yiyugururira account cyane kikashi ngendano ikigega cyawe. Ntagiye n'umwe tuje nk'ubundi muhungu cyangwa gishona kundi muhungu. Itonde mukurikirane neza aha naho muri no menu igira gatanu nyene ni henze
canandikamo amatariki, kwandika amatariki rero je nk'ubu canandika itariki 4. Okay, itariki 4 z'ukwa kane 1996. Sawa. Okay, muje ca ndungika, mije kurungika rero baca bambaza Coline mvukako. Lieu de naissance habona kikashi nouveau compte, kuvuga lieu de naissance hamba ngeze kuri kane umva tegeza kuzuza 10. Ni sawa. Hanyuma ntije kuzuza Coline mvukako. Okay, bivana na Coline mvukako je ntayonze, je nandike yiwanje. Okay, aca ndungika. Okay, twagiye nta kibazo ca wandikamo karangamuntu yawe canke nationalité yawe. Je nk'ubu ca nandika nationalité yanje, nabaza kwandikamo kwawe nta muntu usangira nationalité n'ubundi hanyuma karungika. Okay, aha icenda gucagura igihugu mvukamo nationalité mfise, niho mfise y'Uburundi, umwaka uri burundeze. Okay, hageze ko aho ucagura eta urimwe, eta civile yawe, ushobora kuri célibataire, ushobora kuri divorce, ushobora kuri mariage, ushobora kuri séparé. Mvuga je nko ngira kuri célibataire. Okay, canza hariho nkaraba mwana wa province yose niyihe mvukamo, je ntayirimo, rero atayirimo canzonda kuri indwi, umugabo uri wasangira imutero fyondako. Procedure ni yinyene nta n'ikindi kintu uza guhinduka. Okay, nk'ubu jewe cambona ko ndi muri Gitega, muri za ntara 5 zishasha, muri canzonda kuri rimwe kuri Gitega. Ngiye kuri Gitega rero camvaho nkaca nkora. Urabona muri Gitega turabona mu bugenda na gishubi Gitega Karusi, ariko turacabura mwine ariyo Shombo. Adufyonda kuri indwi nyene. Indwi cyo ambasanzwe mvuka mu Shombo canzonda kuri indwi. Okay, ngiye kuri indwi rero candaba Kiganda, Muramvya, Mwaro. Okay, hano uvuga ko ngeze aha biba bisigura ko nawe ubu sindabonamo commune mvukamo, nsubira nkasonda kuri indwi. Procedure ntigera ihinduka. Okay, urabona ko nshikiriye ya commune yanje mvukamo, commune Shombo je niyo nsanzwe mvukamo, ariko nabuze kugira isanzwe uvukamo nsonda kuri rimwe, ahantu nashyize muri Shombo. Okay, hacenza kuraba rero zone, maze kugira muri zone ncenza kuraba zone mvukamo muri Shombo n'izindi, ariko gatonde Gihogazi Kibonke n'izindi zose zikurikira, mugabo haje nta nimwe mvukamo nsonda kuri indwi. Sawa, tugerinze ngaha ngo kuvuga hangeze muri zone nca ndaba izone iyo banje shobora kuba mvukamo, je nkumvuka muri Nyabibu mutayisangamo nsonda kuri indwi, ariko niwayisangamo nsonda nk'ubu je nsonda kuri kane kubera ndayisanze. Okay, ngeze aha rero. Okay, mbingeze kuri Coline mvukamo rero nayo niyi uvuga usoma neza ukagenda buke buke. Ngeze nk'ugeze aha aje mvuka muri Kirasa nsonda kuri rimwe. Okay, mudusonda kuri rimwe rero aha ano kuvuga zentuze zose za nivo 10 akomeje kuzuzuza, ariko ntiziba birahera. Nk'ubu canshiramo quartier mvukamo, quartier nico kimwe n'umusozi, nico kimwe n'umutumba. Ubu je ntasiza nko Bukirasazi, mboca bansaba ngo Aveni mu gihe hari gutangira LN12. Sorry, tangira LN12 warangiza kuri LN12 rero nkasendinga canke nkarungira canke nkamboye ivana n'ururimi rwawe, telefone irimo. Okay, aha rero baca baguha verification, barakubwira barakwereka izina ry'iwawe, igitsina, umwaka wavukiyemwo, nimero ya karangamuntu. Je nkoca nemeza mbere ko ari ivyo. Okay, ndambuka ko ari ivyo. Okay, iki gihe rero nko kuvuga ngeze aha. Okay, aha rero no kuvuga kubera ko je ntashaka kuyigira iyisanzwe,
sinirirwa ndayikonfirima wapi, sinirwa ndayikonfirima ahubwo ndayireka. Mugabo wewe kubera ugomba kuyigira iyisambu ukitera ukonfirima, uhejeje gukonfirima baca baguha SMS. Iyo SMS iba irimwo ico twita OTP. OTP ni ibiharuro bitandatu biguha uburenganzira bwo kwinjira kugira ngo ushiremwo code PIN y'iwawe, code kabanga code kabanga y'iwawe uzokoresha. Mu nzira nayo rero ucukupa bya bintu byose, ugashira ugatangura akanyenyeri amajana ane na mirongo itatu na gatanu ukabibaza akadirisha ugashurungika, maze kurungika haca haza rimwe ukashonda ugashiramwo rimwe ugashurungika, hejeje gusonderamwo uhejeje kurungika bagaca bagusaba nouveau code PIN, ushirayo nouveau code PIN y'iwawe ibiharuro ushaka, uhejeje uca uyikonfirima, ushirayo ya nouveau code ya konfirima ya code PIN washirayo, ukaba urahejeje kwironkera konte. Merci beaucoup kuba nkurikiranye, merci sana kubashoboye kubikoresha mwese, muze kwandika muri commentaire mumbwire yuko vyashobotse, muze kwandika hose mumbwire yuko vyashobotse. Murakoze cane, Imana ibahezagire.